turi mwijoro hagati igihe bamwe baba bari muri rirerire abandi nabo akazi kaba gatanguye ku rubuga rwa YouTube. Bamwe baterama amasaha yisunuye bari mu munezero udasanzwe kubw'indirimbo twavuga ko yaririndiranywe igishika ku rubuga rw'uno musore DJ Fernando. N'indirimbo yise Kazima Imana Inkunda, indirimbo ubona ko ije neza na neza yunyura ibiriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Abana bariya abamutera ivyatsi abandi bagira ico bavuze mu kumushigikira ni DJ Fernando. Ayo majambo yose ahejeje kuyakusaniriza mu ndirimbo imwe rudende, indirimbo yise Kazima Imana Inkunda. Indirimbo ikaba yamaze kuja ku mugaragaro, indirimbo ubona ko kabisa abatari bake bari barindiranye igishika, indirimbo ubona ko iri kirabwa ku muvuduko udasanzwe, ubona ko hari benshi bari bayirindiriye kugira ngo bumve bivugwa muri iyo ndirimbo. Abo witaba jamaniga uzoba desu ni watera imbere kuko bifuza ko watera imbere ariko ntubasumbe, bifuza ko wokwama inyuma ukaguma ubasiga. Mana ncira inzira igikombe kindenge mbona abansi baje sindamusiga. Ntitwogaruka ku majambo DJ Fernando avuga muri ino ndirimbo, ubona ko yose agizwe no kuvuga ko naho abantu bose bomuheba Imana yoyo ikimukunda, ariko kandi aravuga ko umugenzi wawe uzomumenya igihe uteye imbere. N'indirimbo ubona ko yamaze kugira amakomantere menshi cyane, ubona ko benshi baje bamukeza, ariko kandi harimo na komantere ivyuko yemeje abatari bake bo bisa nkaho ataco bibabwiye, ahubwo ko bakomeza gusaba DJ Fernando kwicisha bugufi nka mugenzi we Melanin Boy. Iyi ndirimbo wayakiriye gute? Mbega n'igiki wabwira DJ Fernando inyuma yo kumviriza ino ndirimbo? N'igiki wakuyemo? Yari Didman Pro, ndabakunda cyane, mukomeze kudushigikira mu gufyonda subscribe no kudufollowinga ku zindi mbuga zose dusanzwe dukoresha. Ndabakunda cyane, ciao ciao.